ndabahaye mwiriwe na mwaramutse barundi kazi ndizera ko muguwe neza umwe wese bivanye naho aherereye. Ndizera ko kuri no munsi wa Mungu igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icumi umwaka ni wa wundi nyene 2025 nturarangira ariko hasigaye iminsi mike. Ndabaramukije rero mwe mukurikira Fleho Podcast TV bivanye naho mumwe wese aherereye, haba bari mu Burundi, mu Rwanda, Zambia, Mozambique, Kenya, Uganda, Tanzania n'ahandi hagenda hatandukanye mu karere ka EAC, Afrika, Amerika, Europe, Oceani, Asia, eka n'imfuruka zine z'isi mwese ndabahaye ikaze. Amakuru canke ubusesanguzi bw'uno munsi turabire hamwe ukungene abanyarwanda umucecu gumari abanyarwanda vyanse kwigumya aho baguma bakora ibiganiro vy'agasakisaki mu makuru y'akarere y'uno munsi. Reka tubanze tuyahere hano mu gihugu c'u Burundi tuyafatanya na igihugu kibanyi ca Kongo, igihugu c'u Rwanda, makuru ya Uganda, yose tugende tuyacako naho dukorera bisaba ko dukoresha umwanya mutoyi cyane. Reka rero amakuru tuyahere hano mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Hagaragaye ka video canke amareresi canke ibiganiro vyaciye kuri mama ugwa Gasabo aho hari hicaye Scovia na wamufatanya bikorwa wiwe Mataratara uri muhungu yambara amarori mbar umupapa navyo nzi n'urya wundi yicara iburyo bwiwe bavuga bacoza ingabo z'igihugu c'u Burundi ngo Tshisekedi ashoboye kuba ngo yarohereje canke ngo yararungitse intumwa zivuye muri cabinet presidentiel ngo zisaba leta y'u Burundi ngo ko yova mu gihugu ca Kongo, ngo hanyuma ngo leta y'u Burundi biciye mu gisirikare canke mu ndongozi uko bemeranije ngo amasezerano ngo ziranka ngo kuvayo. Ngo ibi navyo bikaba umwe yavuga ngo vyo bavyatumwe nuko Tshisekedi leta ya Kongo yananiwe kubandanya ngo iriha amafaranga igisirikare c'u Burundi. Noneho ngo yaragiye gusaba ko ingabo z'u Burundi zimwe mu ziri muri Kongo zataha kubera ko ikintu kigendanye na pesa, ibintu byo gutaha bene aka kantu kwihorere wikazana ntago ari ibyo biratandukanye. Urumva pesa ngo zirimo ziraba ingume zo kwishyura Kongo ntago yashize ntago oya iyo nkuru yo bakubeshya ahubwo ntabwo bambeshya ahubwo umva nkubwire ahubwo umuntu barimo baramwishyura ntabyara umusaruro ungana nayo bamuha gihindura inyitorero aho kuvuga ngo Kongo yabuze amafaranga yo kwishyura ko yabonye yishyuraga abadepite zo mu nteko zitandukanye hirya no hino kw'isi. Umusaza ntabwo ari gutangwa uhwanye n'agaciro. Urumva ibi navyo akaba ari iminsi yose ni indirimbo bama bitwaza bavuga ati ngo igisirikare c'u Burundi kiri hariya kubw'amafaranga, igisirikare c'u Burundi ne kiri muri Kongo kubw'amafaranga, igisirikare c'u Burundi kiri muri Kongo kubwo kubabara bene wabo, kubabara inshuti, kubabara umubanyi. Amasezerano asinye hagati y'u Burundi na Kongo murazoyanyereka, nimwigira ngo murabashakashatsi murabasesangutse, murazonyereka ahantu amasezerano y'u Burundi na Kongo gufatanya vya gisirikare harimo amafaranga. Nishari nukubona mwakubiswe mukubona ibintu mwari mwiteze, murazi ko ibintu mwari mwiteze za ndoto mwavuga ati uvira dans des zero, uvira dans ibi nabiriya mwibaza ngo urugamba uko murutegura mwenyene vyabanane vyabataye ko amazi muguma minsi yose mutera amajambo igisirikare c'u Burundi. Igisirikare c'u Burundi cararetswe, igisirikare c'u Burundi nikimeze nka RDF. Kandi narababwiye umuntu wese azovuga igisirikare c'u Burundi akavuga indongozi z'u Burundi akavuga n'abarundi, igihugu canje c'u Burundi nzohaguruka, nta muntu numye yantumye, nzohaguruka kandi nzobaha ukuri ndabahe fact. Hama ngomba nibarize Scovia naka kagwi kiwe kibifobagane kuko mu Rwanda niko babita, kuko mwebwe abamwicaranye Scovia wenda mutahura Scovia ni nkotanyikazi, ariko mwe mwicaranye na Scovia misi yose uzura abantu bicarana na Scovia n'abantu batagira ngaha. Muraje ngaha muriko murakomera amashi bene wanyu bako baricwa muri Kongo vy'agasakisaki. Scovia arabahenda, Scovia arabihembegwa, Scovia ni maneko wa Kagame. Murazi ko Scovia misi yose muri mwebwe nyene ibiganiro y'amakora nivyo bigaruka bikabakora ko mukama mufungwa agasakisaki. Ariko ivyo sinyo ngomba gutebako kubera amajambo mwavuze ku gisirikare c'u Burundi na majambo atwengeje, ahubwo nkuko nguma ndabibabwira muba mufise mbona ko coefficient intellectuel yanyu canke kwiyumvira kwanyu kuba kugarukira nkaho imbono y'inkoko itoragura ishoboye kuba ishikana amaso. Ndabona ko muri abana batoyi cyane ba Scovia mwese murababebe mu busesanguzi. Igisirikare c'u Burundi ibintu byose ho nyene Scovia ikigaragaza ko ari n'ibipapira na binyoma, ari ibintu bitagira fact, ibintu bitagira
ntibigira akanovera nta n'ubusasanguzi buba burimwo bari biganiro mu bamuteramye mu bamwabuze ico mukora misi yose mukaba muteramira kuri mama wo Gasabo muvuga igihugu c'u Burundi. Scovia wenyene no mu makomantere nagerageje kuraba abanyarwanda bavuga ati Scovia n'ukuri uragerageza kuzura bareka nabo bavuge kumbura uragira uko Scovia hariho naho agerageza kexagera naba naye babwiye hari ukungene aza kabatega imitego utubazo Scovia azobabaza muzoze muraturaba muzotuzira kuko akubajije iyi nkuru uri kuravuga uyikuye he ugacu uburaho yikura nta kinyamakuru kiri professionnel wayikuyeko nta web nta blog iri professionnel wayikuyeko byanakuraniye no kuvuga yakubajije ati wayikuye ngo numuntu ngo blog ngo ariko ngo ni gikicereka wahindukije ordinateur turabekane na blog usanga ari inkuru z'impimbano wiyandikiye na ziri he nabonye nandi makuru yose mwagiye muratanga ku gisirikare cy'u Burundi ari amakuru mwitoraguriye canke mwipapiriye muhejeje kunwa twatumogi n'ibindi byinshi babatekera canke babasangiza muca muza ngo muje gucoza igisirikare cy'u Burundi nta fact nimwe mufise ngo urumva ngo habaye ngo amakuru ngo ikinyamakuru cyo mu Burundi ngo cace candika ngo amasezerano ngo ya Kongo ngo no Burundi ngo yasheshwe ikinyamakuru ikiye amakuru y'igisirikare cy'u Burundi yishuzwa n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi mukazobona undi muntu abahaye feedback aba ntazobara amakuru y'igisirikare oyada hanyuma ikintu rero ngomba kugaruka ko nikiye abanyarwanda muri Kongo CNN yarerekanye RDF inkotanyi abasogosi abicanyi binywa amaraso bari muri Kongo M23 izo mbwebwe za sarambwe n'abanyarwanda n'igisirikare cy'u Rwanda ikimenyamenya ni mumbwira umusirikare ari muri M23 avuga igikongomani mvuze igikongomani muca muvyumva n'umuntu yahora yigira ngo arazi ibintu byinshi ni wiringoma bivanye n'umwanya amazeyo ni havuga utuntu tuturingara toratoye ariko muri guhera kuri ba makenga bose nta muntu numwe azi no kuvuga niringara neza nkuko yo bari umukongo nta n'ururimi rwa Kongo na rumwe mufise muvuga ngo n'abakongo n'abakongomani b'abanyarwanda bavuga igifaransa bavuga ikinyarwanda ibi birabaho n'umukongomani w'umunyarwanda avuga igifaransa rero bigaragaza ko urubuga rw'intambara rwabananiye muje mu rubuga rw'amajambo ariko mu rubuga rwo ku mamedia ni muzoze mwitonze kuko ntimuzodushobora nababwiye abarundi kera ntibavuga ariko nimwe mwatumye duhaguruka tubereke ko mwe mukira abana batoye kubijanye n'amashure ku ndimi kubiki byose muri bato igisirikare cy'u Burundi kuvuga ngo chance kuva muri Kongo ngo kubera sinzi binabiriya no mbeko muharanira ko igisirikare cy'u Burundi kiva muri Kongo igisirikare cy'u Rwanda ko kitavayo hanyuma ndababaza objectif umuguma mushira imbere ngo igisirikare cy'u Burundi ngo n'amafaranga u Rwanda rurondera yiki u Rwanda gwemera rukaraswa abana b'u Rwanda bahonye amarimbi ari zomva za Kanombe bo musike muhamba mu mafosse commune bo musike muhamba hirya no hino za Rubavu imva ziguma zivuka bako baziriki bako bazira amafaranga bako bazira ubutare bako bazira umunoho w'isi bako ni ingaruka y'amaraso y'inzira karengane muri ko murica ariko abarundi bagiye yo kumugaragaro abarundi tujya dukaravye ndakabasubiriremwe abarundi tujya dukaravye igisirikare cy'u Burundi nikiko kirava muri Kongo igisirikare cy'u Rwanda kitaravayo dushire ngaha nta gisirikare cy'u Burundi kiriko kirava muri Kongo igisirikare cy'u Rwanda kitaravayo tanga amahoro mu gihugu c'abandi subiri wanyu abasirikare b'abarundi basubiri wabo mu Rwanda mugenda kuvuga ati mwirwa muravuga imbere y'inteko mpuzamakungu y'ibihugu mpuzamakungu ngo twashinze ngo uburyo bw'ubwiringizi mwirinda abandi mwegisirikare gikomeye gifise byose ngo ama infrarouge n'ibindi byinshi mwirinda abandi abo ba FDLR batabaho abo FDLR b'umuyaga mwirinda abandi mugenda kwiba no kwica muri Kongo sikuvuga ati mwumvise ngo mwashizeho ngo ubwirinzi ngo binabiriya byo mudendekeranya no mbe ndababatse nabonye muvuga ngo amasezerano ya Doha ngo asaba abacancuro canke aba mercenaire canke igisirikare cyaco cyose c'amahanga kuva muri Kongo RDF n'igisirikare ca Kongo iyo muri ko muravuga ndabona ko muri abana bato muri ko marondera amaco y'ingya kugira Kagame abe arababitse kabiri canke gatatu ariko ndabibutse ko Kagame inkotanyi abasogosi bagenzi we bishe bashesha amaraso bafatanyije urugamba gukora genocide bakayitirira abahutu bagakora ibishoboka byose kugira bashikire ubutegetsi bose yarabahindutse bose yarabacuritse bose yabarabishije hejuru Kayumba yarahunze
sinzi mu Fred Gwigema amukorera amabara. Umwana wa Fred aheruka kutaza no mu bukwe bwa mushikiwe Kagama kitoza utunyoni ngo bakwiye kuba ari ngaha. Abakwiye kuba ari ngaha azi neza ko wishe se wisha abavyeyi biwe nawe nyene n'umwana w'umuhungu. Uwo mushikiwe kumbure nturamwica kuko ubona ntaja mu rugamba rw'intambara za politike. We ibere kumbure muri business ukabura aho uhera. Uriya muhungu wiwe kuko ubona ejo sheye kuba umukandida presidentiel canke yivanze mu bya politike aca gukubita hasi. Ubwo umusaba ngo naze ngo umuhungu wa Fred yakabaye ari hano. Se kubeka atakabaye ari ngaho. Kwe kushaka umuhungu wa Fred udashaka se. Kwe kutavuga Fred yabakabaye ari ngaha. Kuko uzi ivyo wakoze. Narakurikiranye utureresi twinshi ungene wagiye kumusezera nterema ziwe ntunamaramara. Swat. Igisirikare cy'u Burundi nikiko kirava muri Kongo ngo kubera ivyo mwe mwiyumvira ngo Kongo yananiwe ngo kuri igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi nikiri hariya kubera amafaranga. Mwonyereka konta amahera aya mahera muvuga cako kugira bahembe igisirikare cy'u Burundi. Mwonyereka abasirikare canke babiri batatu bamaze gushinga intahe ngo bahembwa na Kongo na Chisekedi. Mwombwira nangahe mu masezerano mwe musoma mubona kumbore kure aya masezerano basinye harimo amafaranga ngahe. Kongo izoziraho amafaranga angana gute igisirikare cy'u Burundi. Tugira twumve twese mutwumvishe ko abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo kumvo z'amafaranga. Nabonye higejo mugira ngo ibiganiro ngo Kongo uvira ngo nagaceka ngo ku Burundi. Mwebwe mufise ingoraniye. Mwe bibaza ko igisirikare cy'u Burundi igisirikare cy'u Burundi ncifotoza. Kuva bumva ko igisirikare cy'u Burundi kiri mu Kongo. Murabona ni foto ya selfie. Murabona naka video. Murabona ivyo twokwita amareresi. Muga abasirikare b'u Rwanda birigwayo. Kubera iki muri mu birori nimuzi ivyo murimwo. Hajya haro rinye rouge itarengo. Mumaze amezi arenga 8 muririmba Uvira Tombe Uvira va Tombe joint twabishaka mukora ibiganiro mubesha ngo umupapira ngo M23 ngo yahaye ngo gasopo ngo Burundi mudendekeranya mupapira ibintu byinshi mwoha gasopo Burundi mwe murabuze. M23 izo mbwebwe za sarambwe zoha gasopo igihugu cy'u Burundi igisirikare cy'u Burundi. Kagame nabanza haye gasopo igisirikare cy'u Burundi ko mwiyemera. Mbenda babaza mumaze amezi angahe Uvira muyirabisha uku muyirabuku uku ntimunarunguruka murabira kuri Google Map. Abawazarendo bonyene bataritahura barajyana mu karyohego ubu bari strong. Ejo barashe igoma M23 mu kumaramara ngo ravire ngo canka aho hantu barashe ngo hari sous control he wazarendo yaje yambare civil rabakorera umuti rabanyuguta gushikirana hafata. Igiti bagiwe coco ni Corneille Nanga yakubiswe ambiscade agahungishwa n'akaduga ka Noah sinzi ngo aho bari bagakuye. Ambiscade ijya pick up yiwe yabamucungera bose bahasiga ubuzima. Amafoto n'ibindi vyemezo birahari ku mbuga ngurukana bumenyi zigenda zitandukanye. Ariko ukabona umuntu nka Scovia naka kagwe kiwe kibifobagane ngo bariko baraza gucoza igisirikare cy'u Burundi baraza gucoza FDNB bavuga amajambo yo kugira amajambo yamwe bita ngo ndogote ndamuke kumbure mwirigwe mwisemba FPR inkotanyi kugira zibe zirababitsa. Reka no kugira senda bicisha amajambo barundi kazi ndabacishirizemwo canke ndabashiremwo ireresi canka ka video kagaragaza aba bagabo izi nshoreke za Scovia ziriko ziratumunwa zivuga ngo igisirikare cy'u Burundi ngo Chisekedi ngo canke leta ya Kongo yasavye igisirikare cy'u Burundi ngo kuva muri Kongo ngo kubera ngo amahera babahemba ngo yabuze. Abandi nabo bakavuga ati Scovia agacavuga ati ngo ni igisirikare cy'u Burundi cyo kitako kiratanga ngo umusaruro canke inyishu canke solution canke resultat zari zitezwe na Kongo. Nimba igisirikare cy'u Burundi kitako kiratanga resultat zari zitezwe na Kongo mwafashe Uvira Kamanyora mwahonyoyeho mwaragiye ngaho murapapira murashira ibinyoma abagisirikare cy'u Burundi cyagumye cihore kuko niko carezwe. Mugabo bafe gupirona gusa bafe gufata operation imwe gusa y'ijoro rimwe. Kabareba aravuga Mubaraka aravuga Kagame aravuga Olivier Duhungireho akavuga Ivona Makora akavuga Scovia akavuga nta muntu numwe mu Rwanda atararavutse. Nta muntu numwe mu Rwanda atararavuzwe. Ambiscade mwamuvutswe babapironye ngo mukomukorerwa genocide. Mweyo muko murakorera abo bana b'inzira karengana y'abakongomani ingana gute? Imiliyoni zirenga 30 ubu
zirenga 30 kuva muja kwiba no gusesa amaraso mwica inzira karengana. Mu Rwanda hapfuye abadashika n'ibihumbi 5 mbere bingahe mu declaration genocide. Tshisekedi a déclaré génocide double apana iyo genocide yiwanyu bipapirana. Genocide ifatiye ku bwoko no ku butare no ku butunzi bwa Kongo nico bisigura genocide mba mutazi ico bisigura ndakibasigurira. Rero reka ndembanze ndabashiremo kano kareresi mwumve namwe bino bifobagane ngo igisirikare cy'u Burundi ngo chance kuva ngo muri Kongo ngo mbengo gicanka kuva muri Kongo ngo kubera iki ngo kandi ngo amategeko amasezerano ya Doha avuga kuva ibisikare byose bitari bya Kongo kuva muri Kongo. RDF yavuyeyo nimwatwereka RDF isohotse tuzobereka FDNB isohotse. Ibintu biri clear, short and clear, très clair. RDF ibe Trump ibe Doha ibe nta munsi numwe masezerano babasi. Point numéro 1 introduction kwanza pana na point numéro 1 0 dot haba handitse ko igisirikare cy'u Burundi igisirikare cy'u Rwanda gitezwa gusohoka muri Kongo effet immédiat effet immédiat niyo point ya mbere baherako mu masezerano yose yabaye y'ubutare yabaye intambara yabaye ibiki igisirikare cy'u Rwanda RDF mutegezwa gusohoka Kongo. Hari umunsi baravuga ngo FDNB ngo mutegezwa gusohoka Kongo. Nabonye mwongera ko mukanavuga ngo gisiri ngo Rwanda ngo Burundi ngo gwabashaka ngo nabwo buje muri histoire ya Doha canke mu masezerano ngo kwera ngo ntaho buvugwe ushaka buvugwe bugire Burundi ntibuvugwa ruko burinze kwica. Burundi buvugwa kubera ibikorwa. Burundi muri kano karere kose nta muntu numwe atamenye mu Burundi kubera Somalia. Nta muntu numwe atamenye mu Burundi kubera Darfur. Nta muntu numwe atamenye mu Burundi kubera Centrafrique. Nta muntu numwe atamenye mu Burundi bivanye n'ibikorwa by'igisirikare cyo kwitanga kandi bakorana ubwira na technique na tactique. Gende mubaze Somalia, gende mubaze Centrafrique, gende mubaze Darfur, gende mubaze n'ahandi hensha abarundi bamaze kuja kugarukana amahoro. Kwanza kwa ikindi ko ndabatuma kure. Gende muhonyore mu buvira. No mu menya kigisoda cy'u Burundi kiri inefficace. Gende muhonyora aho bari uduce twose barimo. Mukunza kuvuga ho igisirikare cy'u Burundi kiriko kirava mu mpisho muri Kongo. Okay nimba kiriko kirava mu mpisho muri Kongo. Gende rero namwe mufata aho bacavuye. Gende musigara aho cavuye. Okay cavuye namwe gende muce mugenda mushira ibirindiro aho cavuye. Igisirikare cy'u Burundi mwe ntaco muzi twababwiye umusirikare wo mu Burundi kurya umunyagihugu w'umurundi mutaramunyiga ngo mumumenye. Igisirikare cy'u Burundi ntaco mwomenye. Nico twamwama muririmba amajambo ngo muko muracafuza muca intege abasirikare b'abarundi baratojwe abasirikare b'Uburundi bazi misho bariko abasirikare b'Uburundi uduce barimwo canke ibikorwa bahamagariwe byose babikora 100% out of 100%. Rero ni ibintu bitangaje nico tubaje nababwiye ati ibi mbuga ngurukana bumenyi z'u Rwanda si sabatangaza makuru sabamenyesha makuru nabatangaza makuru nirigara mama gwa gasabo nirigara muba mwabuze ibyo mukora uyo mutipa akaviwe Muri akaviwe nimba hari nk'abaseri batere bo batagira n'inshingano z'urugo bakaza mugateramira kuri mama wo gwa Gasabo Scovia akabaha ivyo bibiri vy'amanyarwanda akiyakiriza iyo modoka Kagame yamuhaye akitahira namwe mugaca mutaha muvuga ngo muri vyamamare je nama nabaje kandi ko ndategura ikiganiro kigaragaza ukungene ibifobagane byose vy'ibinyarwanda ivyo bifobagane byose bikora ku marezo sociaux bitazi n'intambara birimwo aka kajambo reka manze ndakabike muzokamenyera mu kiganiro nzokora kigana abo bagabo bose nabo bagore bose atari inkotanyi ndababwira igituma bahagurutse amafaranga bahembwa na budget bahawe kandi n'igituma Kagame yakoresheje abantu atari inkotanyi ku marezo sociaux kugira batuke ibihugu bibanye sirito Burundi bo bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abakongomani n'abandi benshi bari muri diaspora bumva ururimi rw'ikinyarwanda ndiko ndabakorera ikiganiro ko ndabategurira fact umwe wese abo bagabo bose bazengotse Scovia uko arabo bari muri iki kiganiro n'abandi kujya bose bakorana ba mareshare ba benshi noneho ibindi ko ndavuga noneho namwingira muramaze kubibona n'ubu nyene naho mugenda mukaraba TV online zose zituka igihugu cy'u Burundi canke abarundi canke indongozi z'igihugu cy'u Burundi bose ni muri nkotanyi ino mvugo ndiko ndakoresha ngira murayumva ni muri nkotanyi kandi nzi n'igituma mu bikora mube murazigamwe kabiri kuko murabizi ko igihugu cy'u Rwanda
uti inkotanyirije bavyita si inkotanyirize kwigira inkotanyi ku nguvu ntiwobaho arivyo bijya Sadate yarayakoze yama yakoze misi yo Sadate turamuzi Sadate abavyeyi biwe ndabazi nyina ndamuzi se ndamuzi kubayo ngo afata ngo 100 million ngo agahango buri kwezi mbari buri mwaka FPR inkotanyi ngo FPR inkotanyi aho yokena niwe yokena n'amajambo menshi apfuye agaragaza ubwenge buke muja mu mikino mwe mutazi Kagame Marara yaraye amufungiye Le Château de Marara Rujugiro inarume nigende mubaze vyo yamugize gende muraba abantu bose bahunze u Rwanda bose n'inkotanyi zakadasohoka za Kagame gende murabe baba general aheruka gufunga batatu bose n'inkotanyi zakadasohoka ga Kagame Kagame n'inkotanyi zakoreye Fred Gwige mabijya Kagame yakoreye ivyo akorera Kizito Kagame akorera ivyo akorera n'abandi benshi bagenda batandukanye ba Jonathan umwe ari mu Bwongereza batari mu Afrique du Sud ari mu Bwongereza Kayumba Nyamwasa araje karamukorera raba urutonde rw'abitwa ngo n'abateroriste bose n'abatavuga rumwe na Kagame n'inkotanyi zase kuja mu maboko canke mu makanda canke mu kwaha kwa Paul Kagame abandi nabo nabadasangiye ubwoko na Kagame kuko abita abahutu aba FDLR intera hamwe n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye rero mu mbabare ko ngeze kuri uno mwanya ntabashiramo kano ka video reka ndabakabashiriremwo kugira mutahura ivyo niko ndavuga ko bifise aho nabikuye izi analyse nsano nazikuye ariko naramenye ibiri mu ibaru ibirimo rero nuko ingabo z'amahanga zose ziri muri Kongo zigomba kuvayo nuzo n'abacancuru ariko ndaje mete nkwereka ikindi tugiye kubihuza nacyo kuko hari ibiri kuvugwa mu minsi ishize bivugwa ko perezida wa Kongo yohereje intumwa Bujumbura kubonana mu ibanga rikomeye ibanga ry'ikise ko bakorana bibonetse gatoya aburi kuvuga ndaje nabo mbagereho noneho ngo yaragiye gusaba ko ingabo z'u Burundi zimwe ziri muri Kongo zataha kubera ko ikintu kigendanye na pesa ibintu byo gutaha bene aka kantu kihorere wikazana ntago ari ibyo biratandukanye urumva pesa ngo zirimo ziraba ingume zo kwishyura Kongo ntago yashize ntago ya iyo nkuru yo bakubeshya ahubwo ntabwo bambeshya ahubwo umva nkubwire ahubwo umuntu barimo baramwishyura ntabyara umusaruro ungana nayo bamuha gihindura inyitorero aho kuvuga ngo Kongo yabuze amafaranga yo kwishyura ko yabonye yishyuraga abadepite zo mu nteko zitandukanye hirya no hino ku isi umusada ntabwo uri gutangwa uhwanye n'agaciro urumva muri delegation rero yari yoherejwe i Bujumbura harimo ba officier bane senior officers harimo ndetse n'abandi bantu baba mu biro bya Kisekedi mu biro urumva aha ngaha bari bagiye ngo kugira ngo baganire isi nkuru tubwirire ifoto iriho ni uyu nguyu bari bohereje iri ku kihe kinyamakuru ikinyamakuru ni blog y'umuntu ari kire efficace iri tutakemera inkuru soma nyine ngewe inkuru bamazi zanya ariko marashaka ko hazamo n'akantu ko kumenya aho inkuru ikomoka nta kibazo ariko urahabona ubwo rero perezida yaravuze ati rero amasezerano twagiranye nuko izo ngabo zigomba kuguma aho ngaho ibyo kuvuga ngo zitahe ntabwo birimo kandi bikaba biri mu bigendanye n'amasezerano ya Doha sibyo ari uko ingabo z'abahanga zigomba kuva ku butaka bwa Kongo zose rero ikintu kigendanye no kwingabo z'u Burundi zava muri Kongo ntikirimo nayo mpamvu ikinyamakuru cyo mu Burundi cyanditse ko icyifuzo cyanzwe icyifuzo cyari cyajyanye delegation ya Kongo Bujumbura cyagiteye twatsi hanyuma muri Kivu none se baranga kuva ku butaka butari ubwabo amasezerano icyavuga amasezerano avuga iki se amasezerano yandi twabaho ni ubufatanye mu bya gisirikare nyine n'igihe cyo kuyaseza hari icyo bivuga yego iyo ngingo niyo ngingo yo kuyasesa ibamo nayo iyo tutazi ntabwo ishobora nta masezerano atagira ahaseserezwa iyo rero ntayo twamenye hanyuma izi ngabo kandi z'Abarundi biravugwa ko zongerewe mu bigendanye n'abantu ndetse n'ibikoresho muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo zijye guhangana n'aba barwanyi ba M23 ndetse na MRDP twirwaneho nayo yagiye muri AFC
aho bivugwa ko ababarwanyi rero boherejwe ni muri teritwari ya Fizi, Mwenga na Uvira. Aho mbona aho bohereje ariko rero uramubiranyije urimo uravuga aho bagiye ariko inkuru yo gukura ingabo muri Kongo kugira ngo hubahirizwe ya mahame basinye. ndagira ngo turebe Yego. kugira ngo ingabo zijye mu gihugu cy'undi muntu Yego. haba hari ubwumvikane hagati y'ibihugu byombi. Byagorana ko igihugu cyaje ugihamagaye Yego. kukibwira ngo kigende cyakwanga kuva ku butaka. Ibyo biragoranye. Ibyo biragoranye. Niba iyo tiyatire banayikoze barashaka gusa nk'iyo bakoze kuri FDLR nk'uko Nduhungire habivuga. Byaba ari ukuvuga ngo turimo turabwira Burundi ngo bugende bukaba burimo kwanga. Namwe murabona ko twebwe ibyacu twasabwaga twabikoze ubwo mutangire mu hamagare Bujumbura. Mutangire mu yihamagare. Ntako tutagize. Kuzamo neza. Noneho Bujumbura nayo akaba bashaka kwiza mu kibuga. Ngo nayiganire kuko iri mu bantu basa nkaho batari muri aka karere. Nta jambo. Nta kirimo kuvuga ku meza y'ibiganiro. Nta kivugwaho rwose. Kuko bavuga bati ni yanyu. Yego. Ingabo ko zaje bitandukanye n'izindi zose. Yego. Amasezerano na yanyu. Na yanyu. Ibihugu bibiri. Rero ntabwo wambwira ngo Uburundi bwasabwe na leta. Yego. Ya Kongo gukura ingabo zabo ku butaka ngo baranga. Kubwira kitu cha pesa. Ngo baranga. Icya mbere nubwo baba babishyura. Yego. Nubwo baba bari mu mwenda. Umunyamahanga kuva ku butaka bw'ikindi gihugu. Yego. Mwumvikana avayo kubw'ineza. Wowe uramutse wirukana ingabo z'ikindi gihugu ku butaka bwawe. Ni ufashe icyemezo cyo kuzirasa ngo zikureho. Nta muntu ukurega ko wagize nabi. Ndizera ko duhejeje kurabira hamwe kano kareresi canke ino video aho ibi bifobagane bikikuje Scovia bitazi ivyo birimwo vyisi yose bisa no kumengo vyibasira igihugu c'u Burundi ariko twebe ntavyo ntaco bidutwaye ariko hari umugani bakunda guca mugabo reka ndawihoze nzobacira ejo aho bukera ariko nimumenye neza ko ibi hari impamvu babikora n'impamvu abakikuje Scovia bose ari abo bagabo bamenze uko oye sinkotanyi muzotahura igituma bakora ivyo bintu muzotahura n'igituma ndabivuze no munsi muri kino kiganiro rero ndabakengurukire mwe mu ndahengeshanya kugira gukurikirana ibiganiro vya Flavor Podcast TV ndabashimire kandi mwe mwamaze kugira sabone canke subscribe ndabashimire namwebwe ibiganiro naho mwahuye navyo mu nzira ndizera ko mugiye kubandanya mukurikirana canke mugire sabone hano kuri Flavor Podcast TV mwibuke no kugira kuri Ingoma Magazine kugira tubandanye twagura imbuga hwaniro canke imbuga zo kuyagirako mutibagiye igice ca commentaire kuko tudakoze ibiganiro vy'ikibiriraho niho duhurira ndaza nkasoma commentaire ndibaza ko benshi namanza nkabishura canke tukayaga kandi ndakunda commentaire section ya commentaire kubera ndahakura vyinshi mba ntazi ntamenye canke nibindi biyongera kuvyo mba nashikirije nabandi bose basoma commentaire bikabafasha gushika canke kwaguka cane no gutahura ibiba birenze ibirengeye byo mba ntavuze canke ibyo mba ntamenye kuko nta muntu amenya vyose ndashoboye ku debata canke nkanaliza sije iyi canke iriya ariko ugasanga ari cansovye rero ndabakengurukire mwese muri rusange nama nababwiye nta Flavor Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe